Mabibi na mabwana twongeye kubaha ikaze ni karibu kuri New Gentleman, nibaza ko mukomeje kugira ibihe vyiza ariko iyo mumeze neza tweho tuba tumeze neza cyane. Ikaze ni karibu muri kino kiganiro cyacu arico cyanyu, iganira turashoboye tukatuzana ama content agiye atandukanye, content after content, back to back, bandika bandoa. Ariko kandi je kuri micro abari je Jambo Fred MC, voice of the money, make masterpiece keeper, motivation the champion, hatojwe Anmal Odezar. Tuba tugarutse neza neza tubazana amakuru agiye atandukanye, ariko kandi tugaruke ku bagabo batatu, tugaruke Diamond Platnumz babirigo bivuga neza neza kashobora kuboneka hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi inyuma yo kuvuga amajambo menshi ku muziki w'u Burundi udasohoka udashika no muri Tanzania. Ivyo twaza kubigaruka ko mbega yiteze gutembega bipanze gute. Witwa Harmonize we yiteze itariki yitezwe kuboneka mu gisagara cyo mu Gitega, aho neza neza yahawe akayabuka amafaranga. Ivyo tuzagira tugaruke mbega bategura iteramo ni giki bajyana ku baririmbyi bana mu cyacu cy'u Burundi. So ushaka kumenya vyinshi, asseyez-vous confortablement et c'est parti. So ladies and gentlemen, nkuko mejeje kubivuga nuko bon hari igihusi kigeze kuza cyuko witwa Diamond Platnumz yavuze nene byaribonekeje n'igana karavuga ko umuziki wo mu Burundi udasohoka udashika mu Rwanda udasohoka atabadirimbyi bahari. Tugerageje gusubira muri historiki nyuma, uribuka igihe Lolilo amufashije yari yaje ngaha mu gihugu cy'u Burundi, baramuta murihira ama hotel byose byafungura n'iki byose aramumenye kuri kintu cyose, kubera nyene shukrani y'abantu bo kwisa, abantu bo kwisa ariko tumeze twibagira kare aza kubivuga neza neza. Ico gihe Lolilo niwe yari kunani nziza, ari kuri step nziza, ndetse aramufasha bigenda neza. And then ibintu bigenda neza, barakora indirimbo zigiye zitandukanye zasohotse n'izitasohotse, iyo tugira tubigaruke ko. Ariko kandi iyitwa Friends of Amstel isanzwe itegura ibitaramo, twaheruka kuyibona bazanye Daju, muririmbyi Daju kuva mu gihugu cy'u Bufaransa, muravyibuka igitaramo cyabereye kuri Messe des Officiers, muravyibuka. Ubu naho hitezwe ko ashobora kuza Diamond Platnumz. Aba n'abaririmbyi tutoreka kuvuga ko arabaririmbyi bazimvye mwaka karere kacu, tuvuze mu gihugu cy'u Burundi, Rwanda, Tanzania, kiniki mwaka karere kacu kuseruko n'abaririmbyi bazimvye. Tugerageje kuranka Diamond Platnumz ari mu baririmbyi bazimvye gushika kuno mwanya. Rero kumuzana yaheruka ngaha muri Primusic, muribuka ko uko vyabaye no kubaririmbyi bacu b'abarundi, ugasanga bamutegere cyangwa bamwakiye, muribuka uko vyagenze. Ariko kandi nitwo bigaruka, ariko kandi jewe ikintu ngira ngaruke ko inyuma yo kuvuga amajambo yuko umuziki udasohoka, and then igihe Ibra yaheruka ngaha muri kiganiro yakoze ko yavuze ati ashobora kuba atari umufana w'umuziki w'u Burundi ariko umuziki w'u Burundi urasohoka, kubera ko aba basabi benshi barazwi bagiye batandukanye, abantu baba ariko barakora neza bategerezwa kumenyekana bien sûr. Ariko nkunze kugaruka ku gaciro k'abaririmbyi bacu b'abarundi. Ino munsi hashobora kuza Diamond Platnumz muri Friends of Amstel agahabwa amafaranga menshi, ariko kandi ndagaruka ku baririmbyi bacu b'abarundi. Ino munsi namba haje Diamond Platnumz ntazazanye public yiwe mu ndege, aza wenyene, ni kuvuga haza kuza public y'abarundi, haza kuza babakunzi b'umuziki w'u Burundi, nibo baza gushigikira Diamond Platnumz. Muba muzanye ku muririmbyi wese abaje hano w'umunyamahanga agashaka guhabwa agaciro kurusha nabo muhira, agashaka guhabwa agaciro karengeye nabo muhira nk'aba baririmbyi bacu b'abarundi. Ndaza kugaruka kwa agaciro canke se no ku bintu vy'amafaranga, kuko ukunze gusanga ikintu c'amafaranga ku baririmbyi b'abarundi kiza kuba gike. Ndaza gutanga témoignage. Ino munsi basuza gusanga abaririmbyi bavuze ati umuririmbyi vya lisanse kaza gukora 10 million, mugabo kubera babonye aza guperforminga kuri main stage na Diamond Platnumz bamuhaye zine zitatu aremeye, kubera ko avuze ati nejo hegeje bazoye ngomwa basubire bagire, kubera babonye inzimbuzi. Are hacaze cya kintu cyo kuvuga ati abaririmbyi nabo nyene biha agaciro man, biha agaciro sivyo. Kandi n'abantu bategura ibitemo bakwiye guha agaciro abaririmbyi bacu b'abarundi, kuko nizera neza ko nta muririmbyi ava hanze azanye public, nta muririmbyi azazanye impunze ngaha. Abaririmbyi bo ngaha nibo ari gihe basorana afishe y'igiteramo, uwo muririmbyi azoza ntanayiposta, noneho nivyo biba ntanayiposta siko. Rero tugace tubona abaririmbyi bo ngaha mu Burundi nibo bakoze promo, nibo bagize mugo usanga bari kuba
bahariye nk'ini cyane ikizi uza kusanga rero muri avenir y'abaririmbyi bo ngaha mu gihugu cy'u Burundi izoba mbi cyane kubera ko bakoreye amahera make cyane kandi ari umwanya baba bageze muri wo kuvyaza umusaruro kugira ngo bizize amafaranga menshi. Ico kintu cyo mperutse no kubona donc bikunda kwigaragaza henshi waje umunyamahanga ukamenga ikindi kintu cy'igitangaza. Mwibuke neza na neza ko abaririmbyi abakunzi b'umuziki w'u Burundi nibo baba baje gushigikira baba bazanwe n'abandi kuko sinibaza ko umuririmbyi wo hanze uza gukora igitaramo ngaha wenyene ngo bikune man ngaronke ngabon aronka abantu full success nibikunda. Rero abayifatishiganye ry'abandi baririmbyi bo ngaha kugira ngo bikunde public yo ngaha ize kuzi imeze neza cyane. Ivyo bintu rero niba kibashobora kuvyimvira ba organisateur b'iteramo baraciyumvira ibintu birebire siko ego ajya amafaranga ya Friends of Amstel na Amsterdam mugabo ni koko yoko kabaririmbyi b'Abarundi nituze turabona abantu ze ariko witwa Harmonize wewe birisanse ko aza mu kuku 8 aho bivuga ko yahawe amafaranga agira ku miliyoni 200 ibaza izo miliyoni kandi ngaha mu gihugu cy'u Burundi nibake baririmbyi ngaha bakorera 20 million denko ayo mari amahera akunda gutangwa na ngira na Brarut naho nyene habaye competition bijya bahora bavuga nka friend nka ni Primustar ndetse n'izindi competitions kunda gutegura ayo mahera denko nta munimbi y'umurundi ngira rayakorera I swear donc je sanga umuntu bamutereye mu 200 million y'amafaranga y'amarundi siko ayo mafaranga ku muririmbyi w'umurundi yo mufasha vyinshi kubaka avenir nico gituma tubona abaririmbyi bacu badatera imbere. Rero urubuga rwacu industry yacu ntiteye imbere mu buryo bw'amafaranga man wapi nico gituma uza kubona abaririmbyi hariho abafisi izina rirengeye n'imibere hafisi ugasanga afisi izina rinini ariko imibereho ni mito mu mufuka yarakanye. Rero iki kintu cyo nizera neza ko nishwaje hamwe bishobora gushoboka aba content creator abamenyesha makuru aba promoters n'iki byose ivyo bintu byose twe guhagurukira rimwe tukabivuga niyo mpamvu bonana twe turabivuga. Diamond agiye kuza ndetse abambe Harmonize agiye kuza ndetse na Diamond ategerezwa kuza ashobora kuza. Rero ibi ni ibintu vyerekana neza ko mu gihe azoba ari karabona ko neza kuza kwiyorera amafaranga ngaha mu gicurundi agenda azoguma avuga ati neza umuziki wo mu Burundi nta urashika nta barimvyi bahari boshobora gukora ibintu vy'ibidanje twe dukora niko bica bimera ariko uko nabivuze niko mvyumva ariko nawe udukurikirana ufise ko vyumva reka duhere mu commentaire mwakoze kudukurikirana nk'ibisanzwe utakora subscribe ikore share kugira ngo ibintu komeza kugena neza cyane usangize ino nkuru yumve benshi beshoboka. Merci beaucoup, hasta la vista.